abajene je ndi umujene Mhm. sindarongora ndacari umujene mugabo nzorongora kubw'Imana kuko urabona yuko niyo ndiko ndaje rero abajene abantu bajene bari Bujumbura imvukira z'Ubujumbura n'abavuye ruguru baba mu miryango canke bipangiye nimureke ubwibone nimureke ubwishime iyo diplome yawe ya licence canke ya humanité canke ya doctor ufise iyo niwasuba ntuzoyiga raba akazi akariko kose urakora kugira ngo kibe wigira utagishikamwo ubeho neza kuko birabishe uri nk'umukobwa gusambanira inkoko kandi woyiguriye birabishe uri nk'umusore kujya kuryama n'umukecuru w'imyaka 80 kugira guhe umuriyoni birabishe mugabo hamwe wo kwikorera akazi no kuba gatoyi wo kwigura isa nk'inambaye wo kwigura telefone nk'iyi iyi telefone yiguze 600 urayibona mugabo kera nagura agahinda k'ibihumbi 30 kera ariko telefone ya sisi ndayigurira mugabo kuba benshi bagira telefone nk'izi bazisambanira n'abagabo basambanya ibintu nk'ivyo kubera ubwishime n'amanyamba n'ubwibone gira akazi ukoze rero gumusiga inzara usuka amamenshi ugira wibona ubanisha kura kazi Imana iguhumugisha uzi wakoze ego kandi zo guhumugisha ndavyizeye ni wakora akazi kariko kose ugahagarika ubwibone n'amanyamba ntiwishime izo gusha hejuru Imana kuko Imana ikunda abishisha bugufi igasha hejuru Imana ngo iranka ngo abisha hejuru wariki yakora bicisha bugufi baduze nuko niko nubabwira Imana ibahizagire mudushigikire Roy TV. Hello bakunzi ba Roy TV ndabaramukije nizera ko bumeze neza habone ngaha mu Burundi cyangwa mu bihugu byo hanze kuri micro mukumwe na Benishu kuri kamera tukumwe na Pasiplo turi mu kiganiro kora kugejo tuvuze kora kugejo tuvuze dukore cyane ejo hazoza tuzobe duteye imbere Uburundi rero mu nzira y'amajambere mu 2040 uzoba ari neza mu nzira y'amajambere mu 2060 uzoba bwamaze gushikira iterambere mu byo byose rero nishobora gukunda tudakoramo ku mpuzu ngo dukore tudahanahanya ivyimviro ari naco gituma Roy TV hayihangiro ryo kugendera bene gihugu mu kubashigikira mu kubatera intege mu bikorwa bitandukanye baba barimo ubu munsi rero turi kumwe n'umwe asanzwe arangura imirimo yiwe akora business yo kudandaza ibintu bigiye bitandukanye akabidandaza atembereza hampande y'ivyo asanzwe ari n'umukozi w'Imana benshi ushaka kubatangaza ko benshi ushaka kubona abakozi b'Imana bakora Imana gusa kuva kwa mbere gushika kwa Mungu ariko ugasanga mu bijanye no kwiteza imbere nta mwanya babironkera bakora Imana gusa ariko benshi bakaca bazana bafungura gute bari hamaze gute abana biga gute bega bo biteza imbere gute biba bimeze gute turi kumwe nawe rero araza kutubwira ingene iyo mihamagaro ibiri yamujemwo yose agakorera Imana akongera kandi agakora ibyo wakiteza imbere benshi mushobora kuba mumaze kumubona aratembeza ibintu bitari bike muri centre ville ibitungura ibisuguti biryoshe cane tujya dutube two kwica imibu n'ibindi bigiye bitandukanye by'ibikoresho vya nkenerwa mu buzima bw'umuntu ni umwe rero mu basanzwe bakorana umwete n'ubwira ari umwe kandi ariko ariteza imbere akongera agateza imbere igihugu cacu ciza c'u Burundi akongera kandi agakorera n'Imana amabanga abiri umenga aragoye kubangikanya ariko aza kudusigurira mbega abikora gute umwanya wo kuja gukorera Imana kuvuga ubutumwa umwanya wo kuza kudandaza ivyo bintu nyene akirwa muri ville akongera kandi uwundi musi akirwa kuri eglise biba bimeze gute aza kutubwira neza na neza ingene biba bimeze nawe ushobora kuba wahora wiyumvira ati mbega nkore iki ko mbona agataha umenga ni gato amazu yo kudandarizamwo arazimvye n'ibindi bigiye bitandukanye ariko wewe aragenda akabirangura akabizana akabiserva abantu muri ville canke ahandi hagiye hatandukanye canke amakomande abikeneye akabibasanza no muhira ugasanga ariteje imbere ararose ico afungura n'ico agaburira umuryango nawe ushobora kuba wahora wibaza nkora iki ntangura iki ko mbona agataha ari gato turi kumwe nawe aza kutubwira ingene vyagenze ushobora kuba nawe ushobora kubifatiraho ukaronka ico gukora ariko imbere ko twinjira mu kiganiro kandi ndamusabe yidondo ushobora kuba mutibuka amazina yiwe aturamutse tubwire amazina yiwe hama tuganire muzi uwo muriko muraganira turabakiriye muri Roy TV murakoze cyane kutwakira hama ndabaramukije nkoro y'Imana bakunzi ba Roy TV aho muri kwisi yose Afrika Iburaya n'ahandi nkuko yabivuze amazina nitwa Ndacayisaba Viaton nkaba nsanzwe uvuga butumwa mu buzima bwa misi yose nuvuga butumwa nkongera nkaba n'umudandaji yego cyane tubashimire cyane nabibabwiye ni umuvuga butumwa ukongera akaba umudandaji dushaka kutugora gutahura mbega avuga ubutumwa ryari atandaza ryari ivyo vyose abikora mu mwanya umwe abigira gute
mbega biramworohera ni bimwe tuza kurabira hamwe turifuza kumenya Viatora vyagenze gute amabanga abiri muyabangikanye jewe igihe Imana yampamagara nari nsanzwe ndi umucuruzi mugabo nkaba nari narahomvye bivanye n'imico canke inyifato nabigizemo hama Imana iza kumpamagara hari imyaka 3 ya mbere nakoreye Imana gusa iyo myaka 3 ya mbere nakoreye Imana gusa narabonye yuko nagiye ndaca mu buzima bugoye cane bwo gusegerereza aho dushobora guhura n'umuntu amubwira ati ndashonje raba ungaburire umpe nka 2000 canke umpe 1000 ca bisi muri ico gihe usanga umenga uri kurisuzuguza ubwawe nturi kimuga urafise ubwenge uri kurasaba umuntu kandi umuntu muri kamere kiwe y'umusavyi y'umuseze aragusuzugura sinavuga ati mana kandi no mucuruzi rero mpezagira kujya kwa kare subire ndandaze kugira nshobore kwiha amazi nshobore kwico ico nshaka ntarinze guzera inzu umuntu hama Imana iranyemerera ndaronka umuntu w'umukozi w'Imana arampa 30,000 ivyo natanguranye kandi byaranteje imbere uri kurandaba ingene mpagaze n'ukonsa ura yuko jewe hari umuntu w'umukine cyane aho ngeze ndahashima nta byinshi ndaronka mugabo aho ngeze ndashimira Imana n'ukuri tubashimire cyane murumva yuko ari bamwe uno munsi ushaka kuba watunzwe no gusegereza ugasanga urafise grand frère hariya aramubwira ati ndimukira 50,000 ndihira inzu mfasha ibi na biriya ariko murumva yuko ingeso yo gusega atari nziza fata muri two kurungikira uziganye nawe ushobore kwiteza imbere murumva yuko yatangurije ku mutahe w'ibihumbi 30 ariko uno munsi uravye ingene yambaye ingene asa ingene amerewe murabona yuko 30,000 birenze araza kudusiga ivyo 30,000 ingene yabitanguje ingene vyaciye bigenda biragenda kugera bigeraho bigeze uno munsi mbega 30,000 mwaciye mubikoresha gute mwatanguye kurangura iki vyagiye biragenda gute neza na neza ivyo bihombe ingene nabikoresheje 30 kumva ko yari bakeya hari mu bihumbi 2023 ndavyibuka naranguriye ibitumbura ku Musaga hama ivyo bitumbura nkabidandaza muri ville nkabivandereza jewe kubisanzwe singira isoni kuko ugize isoni vraiment ugize isoni novuga ati ntawushika ugize ubwishime n'isoni ati je bazontwenga ntawushika hari abantu benshi uyu munsi bize amashuri bafise ama lisasi ama doctora usanga yemera gusega amafaranga yo kugura amayinite kandi yari yarize ngo kanya kazi ndagakoze bontwenga jewe narambara costume nkambara karuvate nkagenda kuvandiriza nambaye nsa neza ega abantu barantwenga ujya mukozi bashuze bitumbura ngo ujya mukozi w'Imana abakantwenga nyene mwavuga ati none naho muri ko murantwenga muri mwebwe ninabihagarika nta uzongaburira ninabihagarika nta uzongurira ico nambara nta uzondasura amperasyo ahubwo ndibaseze muzontwenga mu mvuge rero amajambo y'abantu icambere agacona yahaye narabidandaje igihe kirekire bitumbura birantunga birandihira inzu biranyambika muri no gususa neza ariko uyu narabihagaritse nkora ibindi ibyo nkora nibi iya murabona yuko ibi ari bisuguti biva igiteka ku mushasha ibi nabonye umuntu ariko arabidandaza namubwira ati ibi bitumbura nihe birangurirwa asharambwira ati ibitumbura birangurirwa bisuguti ati birangurirwa igiteka ku mushasha ndamubwira ati none no hamenya gute arahangenekereza ubona ngaha ariko nimero ababona yuko ngaha ariko nimero de telefone z'ababikora izi nimero de telefone cinaze telefone babwira ati nshaka ibitubura ko birangura ibisuguti hama ndaduga igiteka ku mushasha ituro ya mbere ndavyirangurira itirigira kabiri ndavyirangurira ubu gusa rimwe na rimwe hari igihe baza bakabinzanira ibi rero nibisuguti biryoshe kandi by'ubwoko bwishi nk'ubu uye usanje naranguye vyaheze siranye ubu bwoko hariho ivyo bita maderene byoroshe bifungura abana byaraheze ibi rero byagumye mugano abana bafite imyaka 18 bafite amenyo bashaka kubifungura no kuvuga ibi nibyo uyu munsi nkoreramwe kandi abakiya Imana yarabampenda bafise nawe ubikeneye kubinshorera ndashobora guha nimero de telefone yanje nyuma y'ikiganiro kigira gihe ukantelefone ahubwo kuva tukimenyanye
ubwagoye kare ewaga wewe uri umuntu Imana yampuje kuva kera abizi kuva nkishuza ibitumbura bijya byo kumusaga ivyo vyamvyibuhije twahita ndababwiza ukuri murabona uyu mukobwa uyu uwe n'umukiriya wanje kandi arankunda n'ibiganiro arabona ko antumira kugira ngo anteze imbere abantu bamenye uyu n'ibitumbura yarabinshorera rero ndamuhaye kado special nawe nyene ayumvirize agire inkuru azababwiye iyi ni gwawe murakoze hanyuma si ivyo gusa murabona yuko abantu benshi uco usanga baguma baguragurika malariya ikintu iva ku bwa mbere ni ugutikingira ikiri kintu malariya iva ku n'inzara iyo umuntu utajya neza ngo uhage ushobora malariya iyo umuntu atamusegetera uryamamwo uragora malariya rero aka kantu murakabona mwese aya ni amazi iyi ni mashini ibi iyo ubifise mu nzu ukabicomeka nta mu wigira winjira mu nzu yiwawe nubwo woryama uri gusa cya mpuzi wambaye ako gafise muri sace mu cyumba nta mu kwegera sivyo ehera bakano kantu aka kantu kadabikije bagakoresha iyi ni mashini aya nayo ni amazi yayo ingene bikora urafata aya mazi ukayafungura ukagira nkuko uragira nkuko ukagakura ko kanagafundikiza hanyuma ugaca ufata kano gatoboro kari ngaha ugaca ucumeka mu nkuko ukagira uko ugaca ufata ugaca urumya ugacumeka muri prise ucometse muri prise ugaca wasa kano kari hejuru ariko inyotse cyaka no kuvuga nta mubu uzopfa usubiye kukurya ya mafaranga rose sagura ngo uragwaye malariya uzohora uyakoresha imigambi utera imbere aka turakadandaza amatara rusharijabe ajya kuricitse aguma yaka rero turayadandaza hariho n'ubundi bu spray bw'imibu upompa bwaramperanye ni ukuvuga je ibintu byose bigonye manda bifise ukeneye amatara rusharijabe ndayafise ukeneye byo gufungura ndabifise hace muzomburana jewe ndumuvanderi jewe ukuntu Imana yandemye je sinishima sinirata je ndumuvanderi ndavanderetse sivyo none ndumuvanderi rero abakeneye yuko notera imbere hagira ikibanza nanye hagira iteka nitekane hanyuma bamwe badufata murabazi ntabwo mvuga baramaze no kumfasha bankora 600 mugabo nubwo bayampaye 600 uyu munsi mbayeho neza ntaco mbuzi muguru yuko nyina subi inyuma nyene ahavuye 600 urumva nyene ko avuga ikintu kirekire nyamukeneye kunshigikira ndonka ikibanza nkoreremwo nukuri urabikora nzogushimira mugabo akakanye ndumuvanderi kandi biranejeje singira isonze kubivuga kandi birambeshejeho sishonje sinambaye nabi nukuri Imana iragerageza kurufuka no kundinda yego tubashimire cyane tukiri ngaho nyene abantu benshi bashaka kwibaza umugambi kuwutangura ariko bukaraba ati kumenga 30,000 ngiye muri restaurant ndarya nkava yaheze kumenga 30,000 ni make naka kajambo babwira mu kubatera intege ubwo umwe wese mu mafaranga afise ntiyitinye atangura kora ijambo nobwira abariko barankurikirana nta mutahe uba mutoyi ahubwo twebwe nto dufise ikibazo buriya umutahe munini nawo siwo urahomba tanguza umutahe mutoya hama Imana igenda kuzamura Imana je umunsi ndakunda kudandaza naranguye akarato hajya mu buyenzi mu ruvumera akarato n'umuntu nariko ndasemerera hajya muri centre ville umuntu acavuga ati mukozi w'Imana urampizagiye acampa 10,000 ivyo 10,000 yampaye naciye nabikura 8,000 ndagura akarato bw'abarato bava mu Buganda bw'abakobwa urabubona ngeze muri ville nakagurisha 10,000 ntashaka kurangura kandi 8,000 nakagurisha 12 nukuvuga uranguye akantu cyo mutaye mutoyi ijya nyungu wungutse niyo ushuguma uranguza nukuvuga usanga wateye imbere tureke ubwishime tureke ubwibone tureke kwirata twicisha bugufi akantu kose ugakora unezero uzotera imbere burya nta mwuga udakiza cyo kuroga umwuga w'ubwice n'umwuga wo kuroga niyo myuga je ntokora ko n'imyuga mibi muga iki wundi mwuga wose undanira amafaranga je no ukora ego akoze Imana nabwo ico bahanura ni mukora bako mu mpuzu navuze ku ba prophet abisha abantu Imana ngiraguhaye inzu erega iyo nzu ntiguha ubwo nyene iyo nzu urarindira gukora hambwa ugaronka amafaranga yo kuyigura akubwiye ngo cakira inzu ajyaye baguhenze rero abakozi b'Imana niyo namwe nimukore nimurindire ibigacu bashaka babazanira nimurindire nimukore Imana ibahezagira yego nuko no babwira tubashimire cyane mu rugendo rwanyu rwo gukora urudandazwa ndumva ntivyari vyoroshe mwagiye muhomba munyuma musubira muvyuka mwongera kandi muhomba musubira muvyuka bega abantu bashaka gutangura kudandaza bagahomba bagaca bacika intege ugasanga barabivuyemo bavuga ati
n'ubundi ntacavuyemwo aho nakoreye vyaranse raba ndahomvye amafaranga angana uku na kuriya mbega ni cahe ikintu nawe wumva wobabwira mu kubatera intege iyo uhomvye ubwa mbere na mbere ugaca ubivamwo umuhamagaro wo kudandaza ukuntu umeze urashobora umunsi kurangura hama ugahomba canke bakabikwaka mugabo ucika intege urashobora gusenga ati mana subira umpezagira ubundi mutahe hama ugasubira ukagerageza amahirwe yawe urasubira ukagerageza amahirwe yawe kirazira yuko uhomba ugaca ubivamwo yego ntucika intege kandi bivuga ati udakoze ntakarye tubashimire cane turifuza kumenya kandi hagati aho iyo mugiye kudandaza ugasanga ugiye gusomesha umuntu uramushirira ibintu vyawe waranguye kandi ubuzi ko bimeze neza ugasanga uramusavye ati nukuri ndabasavye munshorere muri ico ugasanga ntavyakiriye neza muhora muvyifata mu gute hariho n'abaca bagutuka hariho umuntu ashobora kukubwira ati ari nka madamu ati madame sava ukagenda nyene wicisha bugufi nyene wivugira makeya ati ndanifise utuntu nshaka kubereka ndandaza mwonshorera hari igihe aca kwishura nabi ngo ngo jewe ivyo bintu ngo vyawe ngo bidume urusazi ngo vy'uruzuba ngo jewe nkanobigura ngo rega hariho za alimentation sivyo urumva mw'ico gihe uca umenga uracitse intege ubwa mbere abagusuzuguye niza muri alimentation navyo nyene ni ntudandaza ni bimwe kandi jewe ndabikora neza jewe urabona ko ngira nambaye neza ntabwo ndi umuntu w'isuku ku bisanzwe ariko ndirata mugabo ndi umuntu w'isuku uranze kuva kera sivyo rero iyo umuntu mubwiye ati madame nshorera canke monsieur nshorera aza kwishura nabi nukuri biracana intege uba kubabaye muga nta kuri urihangana nturi bo mwishure mugabo gusa niba kibabikora benshi babikora hari igihe ugenda nko muri biro y'umuntu ukadodora ngo ndafise utuntu nshaka kureka munshore ngo sohoka ngo hari uza gushururiza ngo twe twazi iyo biri hewe urumva hariho abadutuka bakadufata nabi mugo urumva n'umuco mubi burya nawe umuntu wese agenda nawe araruhega tubaruha urazi ko uragenda muri ville uraruha ariko utari buguru bwumye rero naho abantu nkabo bahari mugabo urumva ducika intege yego turagenda ahandi yego nuko bimeze imbere yuko turangiza kino kiganiro cacu turifuza kumenya akabanga mukoresha kugira ngo abakiriya bamwe babashorere kuko ndavyibuka igihe si gito kuva muri 2020 ndakumenya no musi tugomba twinjire muri 2026 biraboneka ko mwagiye mugira imigisha mu kazi kanyu turifuza kumenya ibanga mukoresha kugira ngo murambire mu kazi mwagura akarere kiriya gihe wadandaza ibitumbura vyonyene rawe no musugeze no mu bindi n'akahe kabanga mukoresha ubwana bako badukurikira ushaka ko bamukora umwuga umwe canke bifuza kubikora bamenya ati na vyatora ibi yarabikoze biracamwo reka nanje ndamwigane turifuza kubimenya jewe nkoresha amasengesho imisi yose iyo ngiye kudandaza ndafukama nkabwira ati mana ni utanga bakiriye je ntabakiriya mfise je nta muntu twafine kuri telefone ngo ufata kunshorera niwe nizeye niwe niteze nkabwira ati mana nakwinginze nze kubakiriya nukuri si muri vyihadandaje iyo ngiye nasize imisi yose imana iramubakiriye nubwo atabeshi noronka nyuma nashoye nk'ipaki 10 nyuma nashoye ipaki 10 z'ibisuguti simura basi ipaki 5 ndandaza canke 8 je nkahetse rero ibanga n'amasengesho kandi irindi banga je ntanga hari abantu b'ingumyi batatanga sivyo no kuvuga iyo udatanga nabanaje wampaye kado nawe naguha amafaranga wampaye siwe nyina hari n'abandi mpanda jewe n'abantu batishoboye rimwe simisi yose nkavyo noshobora muga rimwe nko mu ndwi zibiri rimwe nkora ndabaha ikindi naco mwishengero nari ndagira ico nkoze iyo nukuvuga ibanga ryo gutera imbere canke ibanga ryo gushika kure muri business tanga utatanya curonka jewe iyo ibanga nkoresha ndasenga nkongera nkatanga yego mugabo sinanga cane gose mugabo aho ngeze ndagerageza yego abariko baradukurikira musanzwe mukora urudandaza musanzwe mudandaza ibintu bigiye bitandukanye murumva ko ari amabanga ahambaye ushobora kuba naho urudandaza ugatereka ukarondera umuntu aza kugushorera ukabura mumva ko ibanga rya mbere ari gufuka mugasenga imana ukareka ibikorwa ugiye gukora hama abakiriya imana ikabaruka bagaheza bakaza ibanga rya kabiri ugatanga ugasanga hari umuntu adatanga ideni mu buzima bwiwe atizera abantu bizera nawe niho bazokwizera ugasanga kandi ntiwibuka no gushimira imana ivyo vyose murumva yuko amabanga atatu niwe yakorerako ndazi yuko nawe
uzotubwira ati bimwe mwatubwira kuri Roy TV nanje byamfashije urudandazo rwanje ruko rugenda neza. Imbere ko turangiza kandi turipfuza impanuro mwabakunzi bacu ko badukurikira, haba urwaruka, haba abakozi b'Imana ushobora gusanga bataronka umwanya wo gukora, turashaka impanuro mwobaha imwe zibiri canke zitatu imbere ko turangiza ikiganiro cacu kugira ngo nabo ejo baduse neza nkuko kwawe batera imbere atabo biriwe barasega atabo biriwe barakomera amashi. Ego murakoze arakara ruvuze k'ideni. Ideni keshi ndaritanga ariko ubu yasink'iritanga kubera yuko abantu sabizigirwa. Umuntu uramuha ideni ahubwo ati mukozi w'Imana ideni nzokuri hejo, hama ukamwizera kuko abasina gushorera mugabo hamwe ejo akubwira ukamubwira ati mpiye amafaranga ndayakeneye ntayo mfise agaca ashaka kwishura nabi kandi ku bintu vy'iwawe. Rero ideni viri basigiza ryateranya n'abantu. Rero nk'abantu benshi bansitagije kubera ideni mugabo ubu navuze ati ideni nzorigabanya kuko urumva ideni bwa mbere riragusubiza inyuma muri business. Nk'ubu nateguye nk'umuriro wo kurangura nkasanfise nk'ideni ry'ibihumbi $200. None wumva ndangura kaba dakwiye. Rero abantu tubahaye ideni namwe nimuturihe mutubwiye ati nzoguhejo impeje nyine wasezeraniye mwo guca yanyima tugasanga umugiye nabi none ntiyagohe ngurayiha bintu nk'ivyo. Rero ideni sigeze hama impanuro notekerera abantu twaradukurikirana abajene je n'umujene sindarongora ndacari umujene mugabo nzorongora kubw'Imana kuko urabona yuko niyo ndiko ndaje. Rero abajene abantu bajene bari Bujumbura imvukira z'Ubujumbura n'abavuye ruguru baba mu miryango cyo bipangiye nimure kubwibone nimure kubwishima. Iyo diplome yawe ya research canke ya humanité canke ya doctor ufise iyo ni wasuba ntuzoyiga. Grabakaza kariko kose urakora kugira ngo kibe wigira utagishikamwe ubeho neza kuko birabishe uri nk'umukobwa gusambanira inkoko kandi wo yiguriye. Birabishe uri nk'umusore kujya kuryama n'umukecuru y'aka 80 kugira guhe umuriyoni birabishe. Mugabo hamwe wo kwikorera akazi no kuba gatoyi wo kwigura isa nk'inambaye wo kwigura telefone nk'iyi telefone yiguze ku 600 urayibona. Mugabo kera nagura agahinda k'ibihumbi 30 kera ariko telefone ya sisi ndayigurira. Mugabo bakuba benshi bagira telefone nk'izi bazisambaniye n'abagabo basambanya ibintu nk'ivyo kubera ubwishi n'amanyamba n'ubwibone. Gira akazi ukoze rero gumusiga inzara usuka amamesha ugira wibona ubanisha kura kazi Imana iguhumugisha uzi wakoze. Ego kazo guhumugisha ndavyizeye ni wakora akazi kariko kose ugahagarika ubwibone n'amanyamba ntiwishime izogusha hejuru Imana kuko Imana ikunda abishisha bugufi igasha hejuru Imana ngo iranka ngo abisha hejuru wariki yakora bicisha bugufi baduze. Nuko niko nubabwira Imana ibahizagire mudushigikire. Reka nabahe nimero yanje nimero nkoresha ushaka kundonderako ni 76 457 iyo ni nimero ya Leo 76 457 iyo ni nimero nkoresha kuri WhatsApp ayikushya no kuri APR. Hariho n'iyindi gira kabiri ya limiter 60 687 60 687 iyo ikora kuri APR gusa. Abifuza inyigisho zacu za buri munsi mutwandike twashe muri groupe uje kuri Facebook uje kuri YouTube bajye gusenga TV dushaka kubiganiro kici gashoboka kugira ngo mugende n'ubutwabuza mugumva. Imana ibahezagire nahezagiwe. Shalom. Tubashimire cyane natwe tubatera n'intege muri bikorwa mwatanguye mwahere kudandaza ibitumbura no musi muri mu bisuguti n'ibindi bigiye bitandukanye. Ejo canke hirya yejo turifuza kubabona muko mudandaza imiduga canke ibindi bigiye bitandukanye. Mwongere kandi muguma mukorera n'Imana uko nyene mwazi ko atawayikoreye yikoreye amaboko. Wanda yikorera Imana wongera wikorera kugira ngo ubuteze imbere wavuze ko utararongora tuze ko tuzosubira mu mwaka wa 2026 wararongoye ufise umuryango ufise uwukorera ufise kandi n'ugufasha. Shimire cyane namwe bakunzi ba Roy TV yarikora ku bwejo ushaka kuba nawe utarabona ico gukora mumve ko ivyo gukora ari vyishaka kuba ufise 30 gusa ushaka kumwegera no muvandimwe akagufasha. Mbega iyo barangurira igitego ushaka kuba udafise itike ryo gushikayo ukamutuma nawe ukatudandaza mu kibano ugasanga urafite ahantu ushaka gusomesha ahantu akabigura cyangwa ugatembereza ibindi ushaka kuba utotembereza ibisuguti ugatembereza ibindi ugasanga usigaye wambara neza yabivuze usigaye ugura telefone usigaye ntawe wibeshejeho utiri urasabiriza cyangwa utiri uragenda mu ngeso mbi kugira ngo ushobore kuraba ingene ubaho ngo urihe inzu ushobore kuronka ingene ufungura ariko ukore ufungure witeze imbere biciye mu maboko yawe. Mwese mukaza akora rero urumva yuko ari kugira umwete cyane akareka n'ubwibone
wari umutaximan waba uri umukameramani umujournalist wese mukaza akora agire umwete kugira ngo ejo hazoze azoteye imbere yongere ateze imbere n'igice c'Uburundi. Shimira cyane rero namwe ko badukurikira ndabasaba kugira subscribe abatarayigira mugire subscribe mu Rwanda mukurikirana ibiganiro vya Royal TV amakuru mashasha yizewe. Shimira cyane na cameraman Pasi Pro yatumye amajwi n'amasanamu bashika bimeze neza cyane. Au revoir. Mutangwa muri Royal TV ibi vyose tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Roy wubahwe ico utarabona uterekwa no kuramba bintu nyaragase duhuriye muri Royal TV ibiganiro vyiza muzobisanga